Munsi hatunganijwe inama n'abayobozi b'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Kanyosha hamwe n'userukira by'imfata kibanza iryo shengero mu Burundi ariwe Daniel Bavugubusa. Iyo nama rero yari yahagarikiwe na Mustanteri yahavuye irangira bafashe ingingo yuko imfunguzo z'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Kanyosha ryari ryarugawe ku mvo z'umutekano zica zihabwa Daniel Bavugubusa asanzwe aserukira iryo shengero imbere y'amategeko vy'imfata kibanza. Ariko rero bamwe mu barongozi b'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ryo mu Kanyosha iyo ngingo ntibasa nkuko yabashimishije neza. Kwizina nitwa Irambona Jean Pierre, nkaba ndi umwe mu bagize ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi mu Kanyosha, kandi nkaba ndi umwe mu barongozi baryo. Twaje ngaha kubera ko nyakubahwa Mustanteri wa komine Muha yari yaduhamagaye kugira ngo tuze, kubera ko kwishengero kwisabato iheze no kuvuga samedi iheze harabaye ibintu bimeze nk'akaguma akajagari. Hama rero nk'urongoye komine yaraje kugira ngo ako kaguma rabe ingene ko hagarara. Byanse ko gahagarara rero kubera ko ari imigwi ibiri yari isa n'ishamiranye. Umugwi w'abahoze basigaye bari mu ishengero igihe ibibazo by'ishengero byari byadutse, n'undi mugwi waciye usohoka igihe hari hatanzwe prise d'acte mu bihumbi 2019. Hama iyo migwi rero ibiri aho haziriye rero prise d'acte nshasha isohowe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, kubera ko uburongozi bw'igihugu bwari buhari bwavuga bati nimuje hamwe mutore umurongozi wundi muri hamwe, hama uwo wundi murongozi bari bacahabwa prise d'acte. Ibyo rero byarakozwe, barayitanze. Rero abakirisu ico gihe rero kwisabato niho baca bamera nk'abashamirana, bivanye nuko abo basohotse ishengero kuva mu bihumbi 2018 baje bavuga ngo abari mu ishengero nimusohoke, hama ngo muduhe imfunguruzo z'urusengero. Hama twebwe nk'abasigaye mu ishengero twaranse kuzitanga kubera ko ntamvo nimwe yari hari, kubera ko umushikiranganje yari yavuze ati abantu nimusenge mwese mu mahoro n'umutekano, ndetse n'uwahawe prise d'acte nshasha bari bamubwiye, yari arongoye iyo delegation ya prise d'acte, baramubwiye bati nawe ashikirije ijambo yavuze ati abantu bose bagomba gusenga mu mahoro n'umutekano, atawanja wangura, atawanaka. Ibyo rero byari byabaye. Rero twebwe urufunguruzo twagomba kuruha pasitoro aje kugira ngo, kubera ko mu ishengero ry'intango bisabwa ingene bikogwa, ariko uno munsi dutangazwe ko atari ko bikozwe. Ubona ne Mustanteri yabatunganirije ku rwego rwiwe yagerageje kudutunganiriza ahageza n'ahashikana, kubera ko niwe murongozi w'ikomine yacu, natwe twamwumviye kandi twamuyoboze. Mwashimishijwe n'ico yafashe kugira ngo byabashimishije? Kenshi na kenshi y'ingingo zifashwe rimwe na rimwe urashima canke naho ukagaya mugabo mu gihugu iyo ingingo ifashwe y'abasentare y'abiki ugaye uritura izindi nzego, ariko naho tutabishimye cyane ntabwo tugiye kwitura izindi nzego. Namakero mufise ko hagati mu bakristo n'ishengero bagiye kuba hindukiri ugasanga ari mugwi udashimye kwenga hanye no mu gose kundo ugasanga kumwe misana abanye neza. Ayo si n'amakenga niko bigiye kumera amatwa nsumira canke ndabiraba, kubera ko je ubwanje abakirisu ndongoye ndabazi, twarakoranye banyoboka, nibo bari bampaye n'itegeko ti imfunguruzo manzo zirindire ukuzitanga uzozitanga twese tuhari, ariko twababwiye turindire kwisabato tuzozibaha abakirisu bose bahari, baravyanka baranana, kubera ko ryabaye irindi tegeko rivuye hejuru twaciye tuzitanga. Mwabahaye imfunguruzo mwavuze ko ari abayoboke bo bari bagiye mu 2019, ariko mutanga imfunguruzo ko muri bimwe isengero mushobora kuba mwana mwekanye cyangwa basize bidakwiye. Boho nta magambo mfise.
amakenga ntitwoyabura ariko kandi twababwiye duti muraze mutore imfunguruzo ibintu byo kuja kurondera cyangwa kuraba ibiriyo ntitugiye kubikorerako turabaha imfunguruzo hama mwimenye ibiriyo kubera ko iterambere ryagumye ribandanya gusumba uko bari bahari imbere ukanatsinda rero iterambere ntawe urihagarika mugabo n'ibyo uba warikoreyemo kandi ntabwo mu ishengero twe ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi naho uba wajuzanye intebe 100 usohotse nta kintu na kimwe usohora byose ugumizayo rero bagiye gushikira uburongozi ndetse n'imfunguruzo n'urusengero ubwago hame bisigaye byose bimenye ubwo nta makenga hariko namwe mugiye gusohoka uko kare barasohotse mugumayo bubaraje nta makenga ko nibinjira namwe muzoca musohoka twebwe kubijanye no gusohoka nta birimwo kubera ko uko ishengero ryacu ritunganijwe naho hoba hameze gute ugumayo gushika igihe nyene bagusohoye ku nguvu rero baratubwira ko batazodusohora ku nguvu mugabo n'abantu b'injyajya tukivuge n'abantu b'injyajya duhereye ko bahaye president kubera ko ivyo avuga n'ivyo akora ntibisa ibyo ministre yavuze n'ibyo bariko barakora ntibisa ministre gusa bamurengera karimbi nibaza ko ivyo bavuga rimwe na rimwe baba bariko baranabesha kuko twebwe turi kuri terrain turabibona twe rero ntidushobora gusohoka kubera ko igihe usohotse twe mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi duca dufata ibindi bihano ministre yabisabye kwigenekerezo hari muri uku ukwezi k'umunani mu matariki hari mu matariki ya 29 bari ku cicaro ca iniyo icicaro kiduhuza niho yashikiriza ijambo aravuga ati ubu urupapuro rwemeza ishengero ry'abadivantiste n'abarurongoye nuru turuhaye banaka n'abantu 4 bagende banwanishe ishengero abantu ntibasubire kuba mu kajagari basengera hariya canke basengera hariya babe umwe nkuko ishengero riba rimwe kanatsinda twe nk'ishengero ry'abadivantiste turemeza ko dufise imana imwe dufise umuhuza umwe tukagira no kwizera kumwe rero byasabwa ko twusubira kwiyunga tukaba umwe nkuko ministre yari yabivuze ariko kubera uburyajya bafise ukuntu banyegeza ibintu mu kubivuga kubera ko hari ibintu bita ngo ni bihano bari bafatiye abantu ikitangaje babifashe bari hanze gusumba twe twari ndani bagaca bagomba rero kubishitsa kugira baronke ingene bashitsa ibyo bintu byabo bari baranyegeje ego mwavuze ko mutanezerejwe n'ingingo yoba yafashwe ngambega muravye nk'umuti wari kuba mwiza wari kubuwe kuri iki kibazo cyanyu ntituja kubideha ntabwo byatunejereje ariko umuti nyawo nkuko twari twabusabye twari twabibasabye kuva mu ndwi heze kwari uko baza nkuko ministre yabivuze bakinjira mu ishengero hama twese tukinjira hama pastor akatuyobora nka pastor hama tugafatanya amaprograma niko mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi rimeze kubera ko mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi ubonye batagushize mu maprograma uburi nk'umuntu w'umukungu muravuze yuko mutashimye ingingo yafashwe ariko kandi mutagiye kunguruza mugiye guha intumbero ihe abakristo musanzwe murongoye mugiye gukora n'ibiki intumbero tugiye guha abakristo dusanzwe turongoye niyo tukagenda tugatekana mu rusengero tukemera tukayoborwa ubwo bazoducura bufuni na buhoro tuvyemera uko gushika igihe Imana kubera ko Imana ishoboye byose izobona ko abantu turiko tuhohoterwa niyabona ko bikunda Imana ihindura izindi nzira hama abantu dusubire tunwane ntitwoza kubeshanya tuzoza kunwana nabo ibihe birebire bihaciye